twiteze ko abahungu aribo baduha amahera ariko twokoma twiteze gukoresha amahera avuye mu ntoke zacu twakoze natwe. Yego novuga ngo umaze kwitahura menya uburyo ushobora kubaho utari kurananiza abandi ariko ubeho nawe ufise icyo uri kuratanga. Fata muri ya mpano yawe ijyanye ni iyo ariyo yose ufise uhaguruke uyikoreremo ntutinye amajambo bakubwira ntunanigwe numve yuko ati sinzoshika kure. Yangiriye neza atakiguzi na kimwe oya ishete shaturega yagikuriyeho ku musaraba. Yangiriye neza atakiguzi na kimwe oya ishete shaturega yagikuriyeho ku musaraba. Ubwo buzima mwumva ntibusaba ikiguzi never hari uwagiye mumva now game over. Bonjour cyangwa bon après-midi bakunzi ba AkezaBurundi niza ko muri mugwe neza mukomeye naje uko mu bandi first Imana yabikoze ndi muzima reka ndabaye ikaze kandi kuri AkezaBurundi kiganiro ciza kimeze neza kiryoshe aho uno munsi dufise umutumire adasanzwe umutumire special umwigeme mwiza cyane umwigeme atari karavyorosha ngaho mu gisagara ca Bujumbura vraiment namwe ndazi uko muza kuvyumva cyangwa muza kubona ibidasanzwe muri kino kiganiro muza kumva bya bindi muhora mwiyumvira cyangwa bya bindi mwahora mwumva ku bandi ariko no munsi twabizanye muri AkezaBurundi. Nije rekeza fleur ya Audrey kuri miko za AkezaBurundi ndabasaba kudukurikirana nimba ari ryambere cyo kuri AkezaBurundi tugire subscribe cyangwa s'abonner nimba nasuzwe umuntu wacu tugire like tugire share tugire comment uzo twese gwa rukundo uzo twese wa mutima w'urukundo udufiseko nturambigwe rero wazagira ibyo byose kuza kuryoherwa. Reka twakire umutimire wacu kaze mwigeme mufasoni abigeme ngo bafite amazina menshi ngo abazezwa nzu ngo amashiga amaki okay ndakuramukije naje ndabaramukije umeze neza cyane gose. Wow nize gushimira Imana mushobora kugira microphone gatoyi okay woshaka kundamukiza abakunzi ba AkezaBurundi bamenye neza uwo turi kumwe uwariwe. Mwiriwe nzere kwa muri hose muguwe neza ndabaramukije yego hama mwo bidondora babamenye byaguye. Ku mazina yanje nitwa Kaneza Kana ariko uko nagiye ndaja mu muziki nisanze nitwa KSK Huha ariko benshi banzi ariko benshi batibuka nuko nitwa Senti. Ego niryo benshi banzi ko narakijijwe naravutse bwa kabiri sengera muri Eglise His Church Burundi. Ego murakoze cyane ati witwa Kaneza Senti ariko ku muziki cyane abantu benshi bakuze kuri KSK Huha. Yes. Ama KSK Huha kumenga birasobye ushaka kudusobanura neza. KSK irivuye mu mazina yiwanje Kaneza Senti urumva ko ari abbreviation y'ajya amazina rya mbere ritangura. Ego hama Huha nyene ni ryajiko nyene ariko ndagitwa ko ari ijwi ry'intare. Huha ni Huha cyangwa ni Huha? Huha ego ose kirundi bon ni kimwe mu nyene. Abantu benshi barakuza kubita amazina bivange n'amajambo usanga bakunda kuvuga nk'abaririmbyi nka mwebwe usanga mu byo kunda kuvuga on y va cyangwa let's go cyangwa usanga bamwita bololo nawe iryo Huha nakano bakunda kuvuga cyane. Ego narigeze kwa ndakoresha kera ariko busi cyane. Okay murakoze cyane ariko tugomba kumenya neza Cynthia Kan ubuzima bwiwe bwo kuva mu bwana. Cynthia yakuze gute yakuze yifata gute no muntu ki arangwa niki ahari haba hifashe gute abameze gute muri rusange Cynthia rero ninde? Navuga muri rusange cyambere navukiye mu Kanyosha mu Kanyosha. Ego kandi navukiye mu muryango kijijwe hama gushika n'ubu. Ego hama kindi naco nuko nakuriye mu Gakiza.
ko nakuriye mu gakiza hama nisanga ndi mu mwuga wo guhimbaza Imana no kwitazira ariko sinovuga ngo sinaciye mu zindi mpano yego narakoreye mu mpano nyinshi gutamba gukina yarigeze no kuba nkina basketball ariko byinshi narabivuyemwo nisanga siganye ikintu kimwe gusa cyo kuririmba yego gushika no saha nivyo ndimo haba ni kuvuga ahantu mbandi cyo nizera nuko umwana w'Imana ahanari hari amahoro n'umunezero byose biba bimeze neza ahantu mbandi rero nizera yuko na presence y'Imana ibiri muri ico kibanza yego urakoze cyane ati wakoreye muri byinshi wagiye mu mpano zitandukanye ariko hasigara imwe iyo imwe niyo yo kuririmba impano yo kuririmba indirimbo mpimbaza-Mana bisigura yuko ariyo mpano iri principale muri wewe nivyo wumva bidudubiza muri wewe canke ni kimwe mu tundi tuntu nico kintu ca mbere kidudubiza muri jewe cane gose ariko sinovuga ngo hariho n'utundi nyene bashoboye gukora kugira ngo ashobore kumenya uko ngene no bakubinoza ego ufite tundi reka dufate nk'akazi ego akazi ka misi yose kagutunze ego ma felicitation nanone Cynthia yatanguye kuririmba ku giti ciwe ryari ko turavye kuri YouTube turabona igikorwa kimwe ubugingo budashira kandi n'indirimbo ariko urayumviriza indirimbo ikizungu y'amapiano Cynthia vyaje gute uretse yuko yakuriye mu muryango kijijwe akura muri izo mpano mugabo harageze aho yitora akitara akavuga ati yawe ndakuze ndagomba gutangura cyo gihe hari ryari muri make nakuze natanguye kuja muri studio nkiri mutoyi ariko twari dusanzwe turi nka team twakorana muri eglise ariko ko twagiye turagenda twitora niko twagiye turatandukana niko ubuzima bwagiye buradutwara twagiye turatandukana gushika naho nisanga nyene sigaye ndumwe hama cafata decision yo kuza ndakora ndice nyene yego okay hama kubera iki igikorwa ubugingo budashira kubera iki utacise ukundi kuntu uhitamo kucita ubugingo budashira nacise ubuzima budashira yego nacise ubuzima budashira kubera ko namenye neza yuko muri Kristo ariho hantu hambere turonka ubuzima butigera buhagarika butigera buhagarara butigera buhera twamaho ibihe byose nivyo ndavuga nubwo umuntu aba yarapfuye ariko abandanya akora umwe mu yibandanya ikora rero muri Kristo nataho yuko atahandi tworonka ubuzima bwiza kandi budashira atari muri Kristo Yesu niyo mpamvu nashoboye kuzana irya ndirimbo kandi kugira ngo benshi bataramenya Kristo bongere bamumenye bongere bumve yuko hari ubundi buzima budasanzwe buri muri Kristo Yesu ego murakuze cyane amakubera iki mwahisemo kuyikora muri ya style y'amapiano abantu benshi barakunze kuvuga ati hariyo imiziki imwe nubwo ibirimo amajambo y'Imana idasubira kumvikana ko ari gospel kubera iki mwabikoze kurya byagenze gute muri make indirimbo ndayanditse ndagerageza kuraba umudiho no yitwaramo nisanga yuko yogwa muri urya mudiho kandi nawo nyine uri mu midiho nayo nkunda cyane gose yego wow merci beaucoup buriya ati ijambo ry'Imana cyangwa ubutumwa bwiza ni message ntabwo ari style yego ari message cyane gose wow one apart y'ivyo byose utumbereye iki muri kino gikorwa cyo kuririmbira Imana cyangwa kuririmba mpimbaza-Mana Ishambere nuko nifuza yuko iyo nsohoye igikorwa gishikira benshi batandukanye sinifuza ko yoba ari ya ndirimbo iguma ngaho niyo mpamvu tugenda tukayisohora kugira ngo ishikire n'abari kure bose bumve yuko Yesu agira neza wow merci beaucoup tumva ufise intumbero nziza ati courage Imana ishakaye kukugeza mbari ishakaye no guhindura amateka nawe tutuyirimbira wahinduye ibihe ego sinabivugira nga kuri mikoro reka ndabihore
wow reka ndagwikaze ubugira kandi mu kiganiro nyezina aho dufise sije nziza iryoshye ashobora gufasha imitima ya benshi ashobora gutuma benshi bahindura ivyiyumviro cyane cyane ko bakunze kuvuga yuko abigeme canke abagore ari mbombovu mugabo kuvuga mama tugira dutahure ko nawe nyene hariho uruhara kanaka bafise kugira ngo bikunde ubuzima bwabo buhagarare neza ya bakunzi ba Akeja Media sije uno munsi iravuga uko umwigeme cyangwa umukobwa yitahuye ninde umwigeme yitahuye ninde umukobwa yitahuye ninde canke reka tuvyagure umukenyezi yitahuye ninde yifata gute ameze gute yitwara gute haba muhira mu kibano mu muryango mu gihugu kwisi umwigeme yitahuye ninde bakunze kuvuga ati abakobwa canke abakenyezi nabo kuvyara canke nabo kuguma muhira canke nabo gutekana abagabo bagahaguruka bonyene bagakora ngo ni wafise ijambo eske vyo bari byo canke harimo no guhohotera abantu wowe ko twandikire muri commentaire tubwire uko ubona ibintu twandikire utubwire ati umwigeme yitahuye ameze uku umukobwa yitahuye n'uyu umukenyezi yitahuye n'uyu uzoba ukoze cyane uzoba uri umuntu mwiza gose kandi udufitiye urukundo budasanzwe imbere yuko duha ijambo umutumire wacu reka mbaye ndamusabe agire icyo atubwiye kuri iyi teme ego murakoze cyane ego hama muri make kinovuga umwigeme yitahuye ijambere na mbere ni umwigeme yitahuye kuba mu ijambo ndetse akagendera n'iryo jambo ego kuko mu gihe uba mu ijambo novuga ijambo ry'Imana amajambo ni menshi ariko ijambo ry'Imana mu gihe uba mu ijambo ry'Imana uritahura ukimenya uwuriwe ukamenya ati jewe ndinde naje gukora iki hano kuri nosi ego ikindi naco novuga nuko umwigeme yitahuye ni wa wundi aronka akanya ko kugiranira ubusabane n'Imana akamenya ati Imana jewe ngiye kubaho hano kuri nosi gute mugiye gukora iki kuri nosi gute hama ikindi naco umwigeme yitahuye ni umwigeme novuga ngo ni wa wundi abaho atazi yuko yaje kwakira hano kuri nosi ariko nawe yaje kugira icyaje gutanga hano kuri nosi muri make ataje kwicara gusa bakunze kuvuga ataje gushusha intebe yego ataje kwicara gusa kuri nosi ariko azi ikintu camuzanye hano kuri nosi rero mu gihe umaze kumenya icyakuzanye kuri nosi ucitanguruka kigenderamo navuze ubwa mbere urasaba mpumuyera akaguhishurira ati mbega ushaka ko nkora iki kuri nosi ushaka ko mbaho gute kuri nosi notanga ubuzima nyabaki kuri nosi rero muri make mu gihe umaze kubitahura novuga ngo uca uhaguruka ukabigendera ukabikorera hama mu gihe umaze kwitahura mu gihe umaze kwitahura icya mbere ntabwo bugira icya kabiri ntutinya ikindi nacyo uba uri umuntu uvuga ati nuzuye amahoro yose n'umunezero wose kuko muri make abigeme benshi niba bandi duhura n'ikibazo agaca avuga ati ibyo wanje birarangiye nofuma mbona yuko nobaho buno buzima agaheba kubaho ubuzima donc dufate ubuzima bugororotse ariko agaca afata iyindi nzira rero muri make utaritahura birakugora uca usanga uri kurafata inzira itariyo hama ikindi naco novuga ku mwigeme mu gihe amaze kwitahura yego ni wa wundi ageze hano avuga ati jewe sishobora kunanirwa gukora kino kintu kuko nkuko babivuze abagabo ariho byinshi bakora hariho byinshi bashoboye rero muri make kenshi ubunye niho biriko biraza kutwugura amaso kera wasanga umwigeme atinya gukora ikintu na kimwe ariko ico novuga umwigeme yuko yogira ingufu zo kuvuga yuko ndashoboye gukora nka wowe uri muri aka kazi k'uburi journaliste kenshi twakunda kubona ari abagabo ego ariko Imana ishimwe abigeme bariko baritahura rero mu gihe wamaze kwitahura fata muri ya mpano yawe ijyanye ni iyo ariyo yose ufise uhaguruke uyikoreremo ntutinye amajambo bakubwira ntunanigwe ntumve yuko
ati sinzoshika kure ariko wame ufise courage muri wewe ari akantu nkunze kuvuga wame ufise vibe muri wewe mu mutima wawe nubwo wambwira ati ibintu ntibiryoshe bitegerezwa kuza kuryoha kubera ko ndafise vibe iri muri jewe yego ndayiduza hama nkiyuzuza umunezero rero muri make umwigeme amaze kwitahura arahaguruka agakora ntaraba ku ruhande ntagira ubwoba bw'ikintu na kimwe ati biraza kunanira ni nk'umuntu ari muri business uri muri business mu ntango birakunanira ariko uragerageza ugapersevera ukabandanya ukavuga ati ko biri kose nubwo noba nahombye ubwa mbere ndizera bizongera bibandanye bihagarare neza rero icyo nobwira abigeme nuko bokwitahura bakamenya kungene bakwiye kubaho kuri nosi kandi bakibuka neza na neza yuko bataje kwicara ariko hari ikintu kidasanzwe baje gutanga hano kuri nosi nk'uko Imana yaturemye hano kuri nosi irazi impamvu yatuzanye hano kuri nosi umwigeme niwe avamo umumama mwiza niwe atuma tubaho neza muri kazoza mu gihe amaze kwibaruka niwe muntu wa mbere akurikirana umwana agakura akamera neza hama ikindi nacyo nobabwira nuko bogenda bakarabira akarorero keza kuri Esther muri Bibiliya Esther yatubereye akarorero keza donc si wa wundi yagiye aricara avuga ati ibintu ko mbona bimeze uku reka cinda biheba ariko yaragiye arafata umwanya mwiza arasenga arafata umwanya mwiza n'Imana hama Imana iramwereka ukungene ashobora kubaho neza naco bitwaye ariko hageze kuseruka imbere y'abakiriya canke abantu kanaka uzoseruka mu wundi bwiza budasanzwe ariko mu gihe wamaze kwitahura icuri hano kuri nosi urakoze cyane n'ukuri uravuze amajambo menshi kandi amajambo y'inkoramutima donc uvuze ku bibazo byose mpamvu ndakubaza ko ariko ntabwo urantsinda cyo kubaza kuko wavuze muri rusange ariko ndakeneye ko tuvuga kuri kimwe watubwiye umugeme yitahuye foko atahura kwanza ko donc arondera ijambo agira ijambo muri we akarondera ubusabane hamwe n'Imana watubwiye ko umwigeme cyangwa umukobwa atari wo kwakira gusa ahubwo nawe afite icyo yaje gutanga ku isi watubwiye byinshi vraiment ahubwo Imana iguhezagira imbere ko amen muri kino gihe hano mu Burundi reka ndeke kuva ku isi kavuge ngaho iwacu turakunze kubona amakomantere menshi haba kuri social media bavuga ku bigeme abigeme bo mu myaka ngo bameze uku ngo abakera ngo bari bameze uku ngo abakobwa ngo bubu ngo baragoye ibana abakobwa bubu nabanebwe ntibagomba gukora baguma biteze yuko bahabwa cyangwa baguma basongoye inzara ngo babandika inzara ngo naco bakora ariko turagomba kumenya by'ukuri neza ku mwigeme nyawe umwigeme yitahuye nk'uko wariko bitubwira umwigeme muzima azi icarico ni gute canke yobigenza gute kugira ngo abeho neza hano ku isi umwigeme azi icarico novuga ngo kugira ngo abeho neza hano ku isi yoba umuntu wa mbere yoba umukreateur sinzi ko ari umukreateur nuko ari umukreateuse ni umukreateur ngo hari ibintu bitajya muri femine rero muri make n'umuntu wa mbere ategerezwa kuba azi gucrea utuntu dutandukanye sinzi ko mumaze kubona nk'uko babivuga hariho abigeme ba kera baragerageza gucrea ukisanga ari mu mwuga wo gutambika irundi sinzi utuntu twinshi dutandukanye ariko nabo ubu nabo nyene baraciye ubwenge baraciye ubwenge naho aba yazisongoye aragerageza agakora navuga ngo kenshi na kenshi ndiko ndatembera ngaha mu Burundi ndakunze kubona hari abigeme bakreya utuntu ugasanga bagize utuntu tw'uduhereni tw'udushaneti bariko baradukora ugasanga n'umuntu asiga yuguruje akamezo kiwiwe arasiga kugira ngo abakobwa base neza ugasanga n'umuntu azi gusuka
n'utuntu twinshi turiko turaza hano cyangwa ugasanga ni umudanseur akagerageza uburyo bwose akreate channel yiwe on TikTok kugira ngo ashobore gutera imbere nabo. Rero icyo novuga ati nuko umwigeme amaze kwitahura yogerageza akaza arakreya utuntu dutandukanye hama akamenya uburyo ashobora kubaho hano ku isi atawari karananiza nkuko bivuze ngo barakunda kwakira vraiment abigeme turakunda kwakira. Ego. Hari umuntu akunze kuvuga ngo turakunda amakado turayakunda cyane. Hari n'undi yavuze ati amahera y'abahungu cyangwa y'abagabo ngo araryoshe. Boss sinobesha araryoshe vraiment kuko umuntu w'umuhungu yaguha amahera ni sawa uraryoherwa cyane gose. Ego ariko sinovuga nitwokoma twiteze ko abahungu aribo baduha amahera ariko twokoma twiteze gukoresha amahera avuye mu ntoke zacu twakoze natwe. Ego novuga ngo umaze kwitahura menya uburyo ushobora kubaho utari kurananiza abandi ariko ubeho nawe ufise icyo uri kuratanga. Ego murakoze aha mutubwiye mu ruhande rw'ubuzima kugira ngo bikunde nawe we ugire icyo wimarira marira n'abandi ariko tugomba kumenya mu myitwarire muri za ngeso kuko barakunze kuvuga ko abakobwa b'ino myaka dusigaye twitwara nabi abakera ngo bari bameze neza bakaca batanga uburorero ati umwigeme wa kera ngo yazinduka 5h agakubura hanze umukobwa wa kera ngo ntiyahena umukobwa wa kera ngo yarubaha yarumvira abakobwa bubu ngo ntituzi ngo ihene ngo musigaye mwitwara utaravye ibyo ufise cyangwa ibyo ukora aho ugeze six ufise ucuri cyose umwigeme yitahuye nk'umwigeme nyene nyawe yo kwifata gute hano ku isi. Cyo navuga ukungene umwigeme akwiye kwifata hano ku isi yitahuye kandi yiyubashe. Ego ni wa wundi atajanwa n'ibiriko biraza ariko arashobora kujana navyo ariko akabigendamwo gahoro canke akabigendamwo mu bwenge. Hama ikindi naco umwigeme yitahuye ni wa wundi yubaha aciye bugufi hama ni wa wundi azi ati ntaha amasaha ya naya kuko ndakunze kubona benshi muri rino generation biratugora ugasanga dutaha bwije wagiye mu kirori waryohewe gose ugasanga utashe bwije ariko umwigeme yitahuye ni wa wundi ataha kare. Hama ikindi naco ni wa wundi avuga ati jewe hari ibintu ntemerewe gukora kubera ko nzi ko atari byiza ku buzima bw'iwanje. Icambere urabizi agaciro k'umukobwa utegerezwa kuba wirinda byinshi bitandukanye kugira ngo muri kazoza uzobura umuntu adasanzwe uzobura umuntu ugeze imbere y'abantu bavuga ati ujya mukobwa ego vraiment yarifashe neza mu bukumi bwiwe. Ego novuga ngo biragoye gutahura benshi uri kubabwira baragoye kuvyumva kuko umuntu iyo umuhanuye ahubwo ntanezerwa abona yo kuri kuramubuza ibintu biryoshe bimwe akunda. Ariko umwigeme yitahuye aragerageza bimwe nyine abona biryohera benshi wowe akagerageza akabigendamo gahoro canke ntanabijemwo kuko si byose umuntu akwiye kujamwo. Hama novuga ngo mu gihe wahejeje ishuri canke ukaronka akazi genda kuri ako kazi kawe ugakore hamutaye muhira utuze hama ibindi byose bizogenda neza muri kazoza. Ego murakoze cyane kandi mutwishuye neza vraiment utwishuye nyine nk'umuntu w'incabwenge kuko hariyo amapoint amwe umuntu aca kuvuga ati uyu muntu uko biri kose nawe si bwa bwana ntabwo asanzwe kuko burya kugira ijambo ushobora kubwira abandi bantu nuko nawe muri wowe uba urifise nuko nawe hari ukuntu uba wubatse mu mutima wawe mu mubiri wawe ivyiyumviro vyawe biba bipanze neza ngo hagiye umuntu atanga ibyo afise. Cynthia muri kino gihe mu isi canke ahenshi hatwegereye biravuga ngo yuko umukobwa n'umuhungu bangana donc 50% twese yani umugabo n'umugore barangana
ati umugore nta mpamvu n'imwe yo guca bugufi imbere y'umugabo we barangana. Ese icyo kintu wowe ugitahura gute, ugifata gute, uracyumva nyene, uracakira nyene ukavuga ati jewe umugabo wanjye tuzoba tungana nyene, avuze a naje ni a. barawijuje ikintu novuga ntushobora kungana n'umugabo gute, ntibikunda. Icambere na mbere Bibiri tubwira ngo abagabo mukunda abagore banyu, namwe bagore mwubaha abagabo banyu. Rero umaze gusoma iryo jambo rigendereko, simbona uburyo umugore ashobora kungana n'umugabo. Ego hari ukungene usanga warakoze ego wararonse uburyo, canke n'umugabo wawe yararonse uburyo, muranganya uburyo, dufate mu bijanye n'amafinance. Ego ariko nivyoca bituma utubaha umugabo. Ego nivyotuma utubaha umugabo nkuko Ibiri bitubwira twubaha abagabo bacu. Ego rero muri make umugore akwiye kubaha umugabo, kandi ikindi naco umugore ntashobora kunganya n'umugabo. Ego ntashobora kungana n'umugabo, niko bimeze kandi nuko vyubatse, kandi nuko twakuze tubibona no gushika nino saha. Ati niko twakuze tubibona, biri mu mico canke mu buryo bw'amategeko? Muri make mu buryo bw'amategeko ugiye kubiraba birahari. Kandi ikindi naco biri mu mico, kandi na Bibiri irongera ikabitubwira. Ego rero mu gihe umugore atubaho umugabo wiwe, ubonye urumva ko urugo ruba rutanguye kumunanira. Okay, murakoze cyane. Hama naho uciye usanga umugabo ntabwo agombye kubahiriza umugore, amenye ko nawe ari w'agaciro, bigatuma umugore avuga ati jewe ubu rero ifoke nanje mpagaranye nanje mbe magore magabo kugira ngo bikunde ndaje ndondere icyubahiro cyane cyangwa ndondere agaciro kanje nk'umwigeme cyangwa umukenyezi yitahuye yo kwifata gute? Muri make kiragoye kwisura, ariko je ndibaza ntuwoca ufata ngo nawe ngo ucugira ishavu nk'iry'umugabo wafise, canke ngo nawe ngo umugabo wawe uca umufata nabi, canke ngo umufata uko wishakiye. Oya, novuga ngo nk'umugore yitahuye wogenda ahantu ugatuza, ikindi naco ugasenga Imana ikwereka uburyo ukeneye kwitwara imbere y'uwo mugabo, kuko ndibaza yuko turafise ubwenge muri twebwe, turafise amastrategie menshi twoshobora gukoresha kugira ngo dushobore kubaka urugo rwacu, ariko hamwe no gusenga byose birakunda. Ndibaza yuko Imana ari itanga ubwenge, mu gihe Imana uyisabye ati Imana mpubwenge bwo kumenya uburyo nshobora kubaho muri no situation, Imana irazi ikabikora, ndavyizera. Hama ntiwoca ukora nk'uko umugabo akoze, ikintu gihari woca bugufi, hama ariko nawe ukagerageza uburyo ushobora kubikora neza, n'uburyo umugabo ashobora guhindukira akamera neza, mwese mukabana amahoro. Ego murakoze. Barakuze kuvuga ati nimba ari ikintu kigora abagore canke abigeme ni kujera success hamwe n'urugo, canke kujera success hamwe n'umubano mwiza n'abandi bantu abari bo bose, tuve mu rugo gatoyi tuje mu kibano. Ati umwigeme nose amafaranga biramugora kubaha, biramugora kumva abandi, biramugora gutahura abandi. N'umugore iyo yubatse akaronka amafaranga menshi, aho akagirirwa bakwe akaronka amafaranga menshi ari hejuru y'umugabo, hoho ngo nasubira no kumva neza umugabo, asigara abona umugabo nk'umucafu. Kuri abo bantu bimaze kugenda uko canke biriko biragenda uko, n'ikihe kintu wobibutsa canke wobabwira? Je ikintu nababwira nuko ayo mahera uba waronse Imana iba yaguhaye. Hama ikindi naco Imana iba yaguhaye uyakoreshe neza, apana guca ufata n'abantu canke mu gihe umaze kubona nyene kusa neza urenze imiduga n'umugenzi wawe ntana lift ntana lift ushaka kumuha canke ngo ntubahe umugabo. Ni kuvuga ikintu nobabwira nuko ahantu uba waronkeye ayo mahera ntushobora no kuyaburira, kandi mu gihe uyabuze uca ukenera kuja kurondera wa muntu washira inyuma cagihe wari uyafise. Rero novuga ngo iyo umuntu aronse amahera yige kubana neza n'abantu bose,
cyane cyane kubigeme nk'uko wabivuze yige kubana n'abantu bose kuko abigeme canke abamama turakenera cyane abantu ntuwovuga ngo muri kazoza urya muntu ntawe nzokenera turakenera abantu cyane gose rero novuga ngo iga kubana n'abantu bose muri ubwo bukene bwawe ubane neza n'abantu muri ubwo butunzi bwawe ubane neza n'abantu kurya nyene wamye uri ugume umeze neza ugume uri wa wundi nyene udashobora guhindurwa n'ibihe kandi udashobora guhindurwa n'amafaranga ngo nuko waronse amafaranga menshi ego hama imbere y'umugabo naho nyene urabizana mukabisangira erega waravyemeye imbere y'amategeko ko mugiye kubumye uba waravyemeye ko mubisangira rero muri make emera mubisangire mubane mu mahoro no mu munezero kuko harya nyene wayaronkeye niho ushobora no kuyaburira okay ubuze akantu kazima ati emera muyasangire emera muyasangire mugabo ngo hari abagabo iyo umugore avuye guhembwa umugabo ashaka kubwira ati ngo shira ngaha iyo nawe uragishigikiye sindagishigikira cyane ariko iyo imana ihezagiye yumye kandi muri urugo rumwe ndibaza ibibahezagiye myese ariko muri ubwo buryo urazana mugasangirira hamwe ariko ndizera yuko nawe ushobora kugira utwo wibikira kugira ngo hari utuntu tumwe nawe uba ukeneye kwimarira ya systeme ati nimba mpembwe miliyoni reka umugabo ndamwereke 500 ahandi 500 ndashire ku ruhande umugabo ntayamenye ndakoresha utuntu twiwanje ivyo byo nivyo ku muntu mwubakanye umushinga nawe wawe canke umuntu musangiye ubuzima ivyo koko nivyo nabivuze ko ariko sivyo cyane sivyo kuko sivyo ariko sivyo cyane ego ikintu novuga nuko nico ngarutseko mwaramaze kubumwe bizane mu bisangire vyose ego bizane mu bisangire vyose utwo narimvuze nitwatundi ushobora kuvuga ati ndaciye ahantu ndabonye agahuzu keza ndakaguze ego ndabonye amavuta ndayaguze utuntu n'utwo turi simple ariko mu gihe uronse zanamusangire no mwubakanye kuko mwese murumwe merci beaucoup turumva niyo uzoja bazuba bahiriwe ati muzokwera ngo genda weri ugiye turumva uzokwera pe okay Cynthia muri kino gihe nako sinuva ngo ni muri kino gihe gusa ahubwo bimaze imyaka myinshi ndakuva n'imbere yuko tubwe tubaho hari abigeme benshi wibuke sije yacu iravuga ati umwigeme cyangwa umukobwa yitahuye ninde turacari ngaha nyene rero muri kino gihe meme n'imbere yuko tuvuka twebwe tubaho twarakunze kumva abigeme bagendana abagabo b'abandi aribo dukunze kwita ba sugar daddy bakaduhereza cyangwa bakabahereza bikaje nikure muko je sindimo bakabahereza ivyo bifuza bakabarihira amazu bakabagurira imiduga bakabaguza amashop bakabaha amatelefone meza bakabaha ibintu byose bakeneye mu buzima hama nabo bakabaha umubiri wabo cyangwa kavuga ati bakabaha ubuzima bwabo kuko hagiye ni nkaho uba uri kudadandaza umva ndudandazwa ico kintu by'ukuri nk'umwigeme witahuye ufise intombero nziza mu buzima ufise iyo uri kurerekeza ufise amerekezo mazima atahuritse ico kintu by'ukuri cari gikwiriye canke kubera iki ico kintu gihari icambere novuga nuko uri umwigeme ukagendana n'umugabo w'abandi icyo novuga sivyiza sivyiza kuko novuga ngo ujya mugabo arafise umuryango arafise umugore n'abana wowe uragiye uramukonsomye kandi numvise ngo umuhabara niwajya ibiryoshe cyane kurusha ibyo irasiyo batanze muhira ni kuvuga ngo amarira ujya mugore azoza kurira umenye nawe ko azokugarukira igihe kimwe ibyo ndi bavuga ngo ikintu koje
umenye ko kizokugirira ingaruka muri kazoza. Ntuze wibaze ngo birijanye, umenye ko bizokugirira ko ingaruka. Hama novuga ngo sivyiza na gato kuko uri kuranyaga umuryango w'abandi, kandi ikindi naco novuga ngo uri kuriba uri kuratuma n'abandi bana batabaho neza, kuratuma abandi bana batabaho neza canke abandi bantu batabaho neza. Umugabo w'abandi icara utuze urondere umugabo wiwawe. Yego, kuko muri make umugabo wiwawe arahari. Hama kudandaza umubiri navyo si vyiza kuko hari ibidandazwa vyinshi hano kuri ino si ko bashobora gukora. Nkuko nabivuze, umwigeme yitahuye aragenda akarondera utuntu twiwiwe, agakrera utuntu twiwiwe, canke akaba ari umuntu yegereye Imana. Egera Imana izokwereka byose nuko ngene ukwiye kubaho kuri ino si. Abantu benshi dukunze guca twicira inzira mu gihe ubonye ko ubuzima bwanse, uca ushaka kwicira inzira ati none ko vyanse, uyu akaba ari karambwira ukunuku, ni akaba ari karambwira ukunuku, reka ce nkurikira uko. Muri make ugaca usanga tugiye muri iyo nzira, tugiye konona imibiri yacu, kudandaza imibiri yacu, ukazosanga muri kazoza turangije ubuzima bwacu nabi, canke tubayeho nabi, canke bitumye tugira ishusho mbi aho tubaye, ntitube icitegererezo ciza. Rero muri make novuga ngo ako kazi si keza, sinobashigikira vraiment. Ako kazi si keza. Hari ubuzi bwinshi muri 5,000 ya office urashobora gucreate akantu kakakuviramwo amahera 100,000 cyangwa kakakuviramwo miliyoni, cyangwa ukazotera imbere muri kazoza. Yego, murakoze cyane. Ariko nimwatwishuye kabazo ka kabiri kavuga ati kubera iki ivyo bintu biba, kubera iki umwigeme, donc niye raison isunika umwigeme kumva yuko yoja muri ubwo buzima bwo kugendana n'umugabo yubatse, umugabo afise umugore, afise umuryango atunze? Chambere novuga, hariho umuntu usanga bari kwateye, canke usanga ari impwemu iri muri we imusunikira kuja muri ivyo bintu. Hariho n'uwundi nubwo yoja down agashika kuri zero atogeza gukora ico kintu. Nkuko nabivuze, benshi bibaba ko bivanye n'ubuzima, kubera ko aba yabuze canke ugasanga ni wa wundi abayeho ntafise famille, canke abo yagerageje kudodora bose, aho yagerageje kudodora hose canke abo yagerageje gusaba atanahamwe yigeze abona ubufasha, ariko akisanga ari muri ivyo bintu. Hariho abavyisangamwo atari uko babishaka, n'abandi babijamwo kubera ko niba abandi ari ingeso badashaka kumvira. Ugasanga iwanyu murafise vyose, urikwije, urafungura neza, ariko ugasanga abo rero niba abandi usanga ari ingeso iri muri bo. Nyene ni ibintu vy'impwemu, ndavuga ngo ni ibintu vy'impwemu, ni impwemu itari y'Imana ibiri muri we. Ego, n'abandi wisanga babigiyemo kubera ubuzima babuze hose. Ariko icyanyuma nohereza ko nuko ufise Imana byose ubu bifise. Murakoze cyane. Ati nta mpamvu yo nimwe ihari yotuma uja muri ubwo buzima. Oya. Ufise Yesu birahagije. Imana ngo ninde? Ni papa. Ni papa. Umuvyeyi mwiza. Wow, merci beaucoup. Sente kadagushimire. Ndumva tutoheza ikiganiro, na mfise byinshi byo kukubaza, ariko reka tuvuga ati next time tuzogira part 2. Cyane gose. Bibandanye tukaronsa umwanya uhagije kugira ngo tubiyage ko vyigishe abantu benshi. Ariko none tuko turasozera, ndagomba unyibukirize umwigeme ahari hose agaciro kiwe icarico. Nashaka kwibutsa umwigeme ahari hose yuko ari umuntu adasanzwe, kandi atekeye ubushobozi bwose, bwa bushobozi bwose Kristo yaduha burya buri muri twebwe. Ntitwibaze ko atabwo dufise, buri muri twebwe, nubwo tutoba turiko turabubona, mu gihe usenze uraburonka. Rero nagomba kubibutsa yuko nta gutinya, nta kunanirwa, byose bimeze neza cyane gose. Mu gihe ushizemo ingufu ugakora, kazoza kawe kazoba ari keza cyane gose. Urakoze cyane, nawe warahezagiwe. Nanone ndacabandenda kugora akajambo kamwe
canke tubiri ku bakunzi ba Akejo Media bariko baradukurikirana. Novuga ngo Akejo Media ndabashimiye cyane gose kuko ngene mwiyumvira ku bantu bafite impano mukabahamagara mukabaganiriza kugira ngo mushobore kumva ikiri muri bo. Kuvuga niyo utamamagara ntwari kumenya ikiri muri jewe. Ndabashimiye cyane gose nuko ngene muri ko murafasha abantu bafite impano kugira ngo dushobore kuzigaragaza n'abatatuzi kugira ngo bashobore kutumenya. Mwaraheze goye cyane gose. Ego, merci beaucoup. Reka ndishimira abakunzi ba Akejo Media bariko badukurikirana. Vraiment ndiza ko mwagize ibihe byiza. Umutumire wacu yatubwiye byinshi kuri sije y'uno munsi ati umwigeme cyangwa umukobwa yitahuye ninde. Ndibaza yuko umwigeme wari wese yadukenye yitahuye yiyibutse kuko birashika umuntu akiyibagira ugasanga ariko araca mu zindi zitameze neza. Kandi mwumvise yuko umutumire w'uno munsi ni umuririmbyi wa gospel, ni umuririmbyi mwiza vraiment ntashobora kuducika ataririmbye indirimbo y'ishasha ariko gusohora itwa ubuzima budashira. Ni umuririmbyi yitwa Neza Cynthia Kandi canke KSK Huha. Mugenda mugiye subscribe canke s'abone kuri YouTube channel yiwe, mumushigikire mumwereke urukundo, indirimbo yiwe muyirabe muyisharinge, unagire commentaire, utibagira na like ningira kamaro kugira ngo bikunde. Tumufashe kuduga ngo harya ngo umuntu agirwa n'uwundi. Umuntu yamakeneye abandi nkuko yamya bivuga, aradukeneye ariko natwe turamukeneye. Vraiment yatwigishije, yatubwiye mwumvise ko adafite impano yo kuririmba gusa, ahubwo ni n'umwigisha. Afise impano yo kwigisha, afise impano yo guhanura. Vraiment akeneye support yanyu. Turangiza ikiganiro rero reka adushishiriza ko gato yikuri ya ndirimbo. Menga nayo ifashe gatoya. Okay, turayirimba. Rabe ngene Yesu yangiriye neza, rabe yamaye ubuzima budashira, rabe ngene Yesu yangiriye neza, rabe yamaye ubuzima budashira, yaduhaye ubwiza, aduha ukwera, aduha ubushobozi n'amagara meza, aduha ubwenge, aduha ubutunzi, n'ivugo y'Imana niyo mvuga. Yangiriye neza atakiguzi na kimwe oya, ishete caturega yagikuriyeho ku musaraba. Yangiriye neza atakiguzi na kimwe oya, ishete caturega yagikuriyeho ku musaraba. Ubwo buzima mwumva ntibusaba ikiguzi, never hari uwagiye mumva. Now game over, mfise ubuzima bw'uwatsinze. Amina amina, ubu ndatambaje sinkiratse. Mbe yari mikino, yari migani, byari bitito, bwari ubuzima bw'uwagira atsinde. Umva ndi mu yindi si iryoshe kuruta byose, dufise umubosi urabona gonda mizosi ngo nakarabaye karabaye oya, muri yo si ni ego. Amena. Yes. Merci beaucoup. Indirimbo nziza vraiment inaryoshe. Imari gweza rero abakunzi ba Akejo Media. Cyari ikiganiro kidasanzwe n'umutumire wacu Cynthia Kandi canke CSK Huha. Naje bekeza Fleur ya Audrey. Ciao ciao, nawe utaha.